Il y a des gens qui ne me connaissent pas ici, oui. Je suis pas un DVD, vous pouvez me répondre. Il y a des gens qui, ça c'est la première fois qui vient juste de me découvrir, oui. Oui. Je m'appelle Kuba Kuba. Et vous? Enchanté. C'était une blague, ça devrait marcher. Ça marche pas jusqu'à présent, ok? Quanti Kuba Kuba kandi uri Umurundi siguri ikijuju wamwise Kuba 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 en fait Levan ni izina ryanje en fait nitwa Akbar ama mu kirundi ko yanyita Akbar Kubare kuna cyagabanya Kuba oya subesha akiri mutonya agenda ari kuba hasi ni kuba mu bisanzwe agenda ari kuba nibemera ivyo je navuze canke ivyuye je koko je navuze ivyuwanje ama we uracamera ivyuwawe kandi navuze ivyuwawe abwira izina ryawe ry'ikirundi okay sawa nitwa niko biba apana ngo niko biba niko biba apana niko biba nuko nyene niko biba n'umuvyeyi wawe akikovyara yarazi yuko ari ibintu utegeza kuba umuhisi yarahomvye gusa baracababara okay ni umugwi watanguye mu mwaka uheze twaragiye hamwe abayimoriste turavuga ati igihe cyose hamaba ibintu by'ama karaoke aba DJ bavuza tikoreka natwebwe mu Burundi turondera ahantu hazaraba evenement gutwenza abantu tuvuga ati tujya hamwe mwatoranye gute none mwari mwamenyanye ko abantu badakuje ubwenge ntuzi ko twakuriye muri Karoja ari samedi yari samedi dimanche ko twahuriye kwipimisha tugenda hano mujamurira yomwe cyiyumviro kitakita basi ninde yarasara cyane kugira azane ico uno musazi sino musazi usoni kirofa okay nabonye muvanze mwe muraba Faut voir. Copier-coller. Mais ça marche bien. C'est ce que j'aime beaucoup. Arnaqueur. Voilà, c'est ça. Oga, you hear what they say? Ah, Baba. My God. I tell you now. Now you see that this thing, no? Baba, I don't know. You don't know? I don't know. I don't see. You don't see, I don't know. I don't cry. Aha. Hey. Chineke. Oga. What you see me now? Oga, my brother. I tell you this thing. It is not the thing that you know go masema. Chineke. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko mumeze neza, muguwe neza, mushima nako natwe dushima muri DI. No musimpsaka mwemwe kenshi cyane nagendereye ahantu muri centre izuba ni jeudi ya nyuma yo mu kwezi aho hasanzwe habera ibikino niko novyita ngira ngo abantu dutwenga umuntu yiriwe ameze nabi canke yumva atameze neza ashobora kuza kurangiriza umunsi n'ukwezi akamererwa neza rero murabona nashaka mikaze abashitsi banje batwidondore c'est la première fois ndabakoresheje baramutse abakunzi bacu hama tuganire gato les femmes d'abord tena baramukisha na Jennifer Flex kwidondora mazina yanje nitwa Igiraneza Anive Lobon hama ndumu humoriste w'umurundi barampaye ubwene gihugu vuba ko twavukiye muri Amerika hama turi aba membre ba Abuja Comedy Club hama reka mpe ugenzanje nga nawe avuge mwiriwe bonjour bonsoir bivaye nawe muherereye nitwa Kuba Kuba hama nkaba ndi umuhungu biraboneka ok ça part ndi humoriste w'umurundi bien sûr je ubwene gihugu narawuvukanye umunsi wa mbere bacha baguma niko ivyo muri Abuja Comedy Kuba nkaba ndi membre wa Abuja Comedy Club niko murakoze mwabumvise umwe ni izina ryawe ryanyobeye nigira neza ntibisegira neza babagenda mfata iryo nyene hama Kuba Kuba kandi uri Umurundi siguri ikijuju wamwise Kuba en fait Levan ni izina ryanje en fait nitwa Akbar ama mu kirundi ko yanyita Akbar Kubare
kunda cyagabanya kuba oh yasubesha akiri mutonya agenda ari kuba hasi ni kuba mu bisanzwe kuba agenda ari kuba nibemera ivyo je navuze canke ivyuye je koko je navuze ivy'iwanje ama wewe ugacamera ivy'iwawe kandi navuze ivy'iwawe abwira izina ryawe ry'ikirundi okay sawa nitwa niko biba niko biba hapana hu niko biba niko biba ibintu hapana niko biba nuko nyene niko biba nuko nyene no umuvyeyi wawe akikuvyara yarazi yuko ari ibintu utegeza kuba Maurice yarahomvye gushanga baracababara okay murakoze yuko muri numugwi Buja Comedy Club ni Buja Comedy Club igizwe n'abantu bangahe mwatanguye ryari Buja Comedy Club igizwe n'abantu pour le moment sinovuga exactement le chiffre mugabo turarenga 15 kubera n'abandi bamabaza yego hama ni umugwi watanguye mu mwaka uheze twaragiye hamwe aba Maurice turavuga ati igihe cyose hama ibintu by'ama karaoke aba DJ bavuza tikoreka natwe twebwe mu Burundi turondera ahantu hazaraba evenement yo gutwenza abantu tuvuga ati tujya hamwe mwatoranye gute none mwari mwamenyanye gute abantu badakuje ubwenge ntuzi ko twakuriye muri Karoja ari samedi yari samedi dimanche ko twahuriye kwipimisha tugende hano mujamurira mwese cyumviro kicakiza basi ninde yarasara cyane kugira azane ico cyumviro uno musazi n'umusazi wose ni kirofa okay nabonye muvanze mwe muri abarundi harimwo abakongomani kandi muvuga mu gifaransa kwera iki none igituma tugira mu gifaransa je ndibaza ni juste kugira dushobore kwi internationaliza dushobora kuja urumva aha ni nko kwientrenera ku buryo ejo hirya turonse nka opportunité yo kuja Afrique de l'Ouest, pourquoi pas France, Suisse, bikini donc ni opportunité mugabo ntibisigura yuko tudashobora kugira no mu Kirundi hari n'abandi muri twebwe bagira mu Kirundi ego gusa ni juste n'umusiko mutabonye hari abandi bagira mu Kirundi hama hari abagira mu Cyongereza n'abandi mu Giswahili nko mwabyumvise donc nta fait nta kuvuga ati katwilimite tuvuga ati senezi ruguriye urumva ego okay kuba kimwahisemo izina je dirais igituma twahisemo izina je dirais ni kihe jeudi kare numva udasomye nyene byo hava biducanga jeudi nyene ibintu nyene nk'ivyo jeudi ni kubera jeudi ya nyuma mu kwezi genre ni jeudi mugabo urumva siko canditswe ni je nyine bicana isana kubiye kuri ushobora ko ari mu equity iwe mugabo twajyanse n'amaboko byandikwa nabi twakandika jeudi bicyandikwa nabi basaba cyandika kuko nyine yabaye rero yumva byabagenze neza kuko kino mwahisemo jeudi ya nyuma yo mu kwezi basi kubera vendredi habari ibintu byinshi ari surcharge donc nkuko twayivuze utangiye kumenyereza cyangwa kugira ibiki vendredi habari ama DJ amakahoke ibiki samedi ama événement menshi ibiki cyo turaba ahantu presque fin du mois presque fin de la semaine urumva ni indwi ni hereza jeudi agafaranga batarakamara basa bahembe bagihembwa batangura kuza abakobwa agafaranga twavuga abakobwa ibintu byose de l'argent agafaranga utayafise ucuvuga gutyo n'imvugo y'abakene twe tuyafise twahoze ko turazi yuko okay none ahandi musanzwe murangurira ibintu atari ngaha muri centre izuba muda aya ibi mukorera ngaha iyi jeudi ya nyuma ahandi mukorera ni he iyo baduhamagaje mu yandi ma événement hama bamwe muri twebwe turakina muri hiye sama comedy hama ba Nika iyo bajino turagira hama hari ibintu twakigize muri Canal Plus ibya Canal twarakinye Canal Comedy Club Buja yabereye mu Burundi pour la toute première fois bamwe muri twebwe twara participé hari ryari ico gihe c'était quel mois hari mu kwezi kwa kangahe kwa gatatu ishwi kwa kane kwa gatanu bo yari mu kwa gatanu hari mu kwa gatanu donc mwe mwararonse amahirwe yo kuja muri abantu bakina byabereye he kuri Institut Français de Burundi kuri IFP okay byagenze neza none apana bisanzwe
byagenze bien kuko baragize ibintu by'amakasitingi ama muri iyo casting muri twebwe muri Buja Comedy Club hashoboye kuboneka abantu bashika yari yabwiye umuntu uze kumbipa wumvirize ko mfite iPhone yabonye akanagitse akakanya gatwereka ikivugo ngo tuze ku telefone wowe ko batakumbiye itere isesonira kumbikira wa Jean yari yabivuga ntari yanyuma reka kumviriza umuhungu n'ikiruvu donc rero twego turavuga yuko ico gihe bagira casting twarashoboye guparticipa muri izo casting hama mu babaye sélectionné twari dufise nombre iri remarquable niko novuga ko twashoboye kuba dufise nk'abantu nka 5 ou 6 gutyo 6 personnes gutyo honye donc urumva nitwe twari majorité mu bo sélectionné. Okay. Mwavuze ko mumaze umwaka wose muriko murakora n'ibihebe umva mwambwiye ko mwatanguye l'année passée gukorera nga Agnes ntubwo hari umwaka wose ko twatanguye mu kwi 11 no muri Novembre mu kindi niko kanga ku 11 ko tangiye mu kwi 11 sikuvuga ngo Novembre ngo kubera ngo ari mu gifaransa ngo ndengereza mu gifaransa ya normal sinzi ndabizi vraiment je ngo janvier février navyo nawe reka raharu zabirantsanga buzo mu kwi 11 munyonyo yari mu kwi 11 mu mwaka zuriga narize rindira kwanza mu kwi 11 mu mwaka uheze urumva nta mwaka turamara mugabo ibyo tumaze kurangurana nga anye kuri tumaze kugira yumva izo senate yazaze ngahe iba ya 9 yabaye 10 donc muri mu gukwiza 12 muri mu gukwiza umwaka donc muri ko murakora tuhabiye gute mugabo mugani ni bibaye une fois le mois une fois le mois urumva none mumaze gukwiza 10 oya banzurindire none tumaze gukwiza 10 urumva wongeye kameza 2 none ubu wongeye kameza 2 ukwicana no kwicumi numva ko ari kwezi ngusha kubura tumaze kwiza 10 gute dufite 9 sivyo nako ndabavuga ninda urumva okay rero nashaka kubabaza donc muri ko murakora deja je no ndacari ko ndabaza ingene mushobora kubona public byananiye kubera nk'iri tara rinambabaza cyane byanyobeye mu nibihe bintu bibagora cyane kuva mutangoye nibihe byabagoye nibihe byaboroheye kuronka abakobwa dukunda nta numwe gufata seri nta numwe gufata ubu uzombwa ati sheje akunda atwenga ibaza ko ari blague no mu buzima harimo gufata kuri seri urumva aho ni kuva mu buzima busanzwe bamenye ko muri abayimoriste ntibabafata en fait natwe nitwifata seri none iyo ugiye umuntu mugenda mutari sûr uwo muri seri yari uvuga ikibazo umuntu akumenya uvuga amajambo menshi ubwiye rero wafashe ubuseri kibona ajya ngimbere mu seri so ndakunda atatwenga ko ramenyere mvize ubujambo bwinshi surtout uwunya mu mutwe ntibutonze none ugira ngo nububeshe reka ndakwereka chérie vipi reka byoroshye ico kibazo ndumva ko gikomeye basi ikindi kibazo mumaze guhura naco ngaha muri centre izuba kuva mutanguye kuhakorera je novuga yuko bon ikibazo ni cyane ikibazo examen cyane c'est la question ico kibazo rero kuri jewe mbona yuko yocishuruye arakiri ikibazo navuga yuko ni kenshi iyo two turandika ama blague si ikibazo fait ni défi au fait n'umwanzuro twihaye turagerageza kuraba iki kirapasa iki ntigipasa donc navuga yuko ahanini nta kibazo dufise ahubwo mugabo ikibazo dufise nuko abantu benshi turaronka abantu turabaronka benshi kuko baruzura intebe twateguye nga abandi bagahagarara mugabo ivyo bintu nanje nabibonye kuko none mutegura nke voilà urashitse no munsi rimwe wabonye n'ikibazo dufise intebe ni nkenye muri ko muvuga yuko abantu ari bakeya mu gihe intebe zari nke dushaka kuzuza turonka abantu benshi dushaka kuzuza abantu bamwe bicare hariya kuri kotire abandi buriri biti tugere superpose abandi bicare hejuru muzobigira gute rero ico rero ico kibazo tubwire ko bigira gute natwe ntabyo tubikeneye muga ntabyo tuzi no nimwe muja mubimbwira ko muri ko murategura kubikora kugira ngo muzuze ngaha abantu bazobanze bazi ari benshi ko mwahisemwe ngaha muri centre izuba ko ari mwakoreye ni centre culturel yakira abantu habera ama événement menshi sivyo cyo ni cyambere hama ni centre culturel ivibra hama troisièmement idege twayironka
bon basi ni vibra telefone bon sinzi basi ok ni centre ok ça il twironse turi ngaha anye hama cyatraronka chance turavugana n'abatwara ngaha anye turababwira ati twari dukeneye kugira ide biki en fait à la base twari kubera gitangura ahantu hari budasanzwe nta buryo bufise nta ki donc cyatuganira kuvugana ni centre culturel izuba Dieu merci turabashimira kubona baratwakiriye hama la base twiyumvire kugirira mu bare mu biki mbwa urazi kenshi iyo uri nko mu kabare wagiye umuntu arabaza yagiye kunywa akacyo cyamuzanye hari gushobora kuduga ukavuga ibintu ugasanga ufite ntari attention wewe yazanye hari wasohokanye n'agakobwa kiyo hari wasohokanye n'ibiki washaka kuvuga ibintu kumucokoza kubiki n'ibiki donc urumva iyo ambiance nayo ibihari donc nibyo oye nico kituma mwaje muhita muri centre zo okay vision yanyu basi ni kugera kure waje mama muziki duga kimeze gute mukuye nyene ngaha nyene muri ibi bya aha nyene bya komedi ubusazi bwanyu bubahe bavuga bati mu Burundi habayo kigingi turazinamika turazina bajya bajama muri Buja Comedy Club bajyanye turabaza ajya basazi dukene kandi dukeneye kugira mu bindi bihugu natwebwe dusohoke duserukira Burundi tuje tunyika mwani muzotakare ba tuzotakara volontaire none nga muri centre izuba twasha dusigarane aha ça c'est la question muzoce mudukuriki ntabwo muzoce munyika tuzabatumako okay jewe rero nibaza yuko ndabafatiye mwana mwigendeye franchement naryohewe byanyoheye nibaza ko nabazobira bazobona ko ntako ndigirisha waronse umunezero pe kandi mwakoze cyane kubera hari kibazo nate ko kubabaza ndaciye bagiye ico nyene kandi ico kibazo naciye gusa nacibwiye nanje ico kibazo ari kuribaza ico kintu nababajije basi mubona yuko kubera ko twenza gose ico kibazo ico mbona yuko ari ikibazo kiryoshe kiri interessant kandi ikigoye gose ikigoye cyane gusa ni kera mu kucishura kuko urabona nga mu Burundi ibintu vy'iwacu ico kibazo ico nyene ikibazo kigoye ico nababajije basi mumbwire ico ntoba nababajije mwoshobora gushikiriza le public ababakurikirana baza ngaha nico mushaka cyo tukibaza tukimubaza ikibazo n'ikintu ntashoboye kubaza jewe umugabo ntimubaza ikibazo mwishuri inyishu gusa kubera ko yisimwa kuba humoriste urumva kuba umuganga byarangoye cyambona ko gutwenza abantu hata muntu apfa ariko aratwenga nshambitamwo kuba humoriste hamara ndakubaza ikindi kibazo atakubajije kubera ko mwese mufise ubwanwa kandi n'imishatsi iri kiragenda par exemple kubera ko intunze ubwanwa kubera ko intunze ubwanwa naratunze amafaranga arahera ndatunga inkoko zirapfa namwe mugaterekana itungira ubwanwa nuko atabuja uja muhitamwo gutunga ubwanwa kandi n'ivyo presque mwese abarundi bari bagize en fait le truc nuko baca banyita umutunzi utunze ubwanwa Nasundi umutunzi sinunze ikintu icanyuma ngira mpereze ko rero na twinjiye gratuitement nta moturisha none mwe mwungukiki ofetse mu bisanzwe ntimwabitahuye neza gusa c'est pas gratuit yuko hari akantu hari agasanduku kama ukutoza amashikanwa inyuma en fait bon c'est gratuit ni libre urumva uri libre kuriha ayo ubona soit ukicinjira urashobora kuvuga ati reka ndihaye anye usohotse urashobora kuca uriha yandi sibyo entre temps mwumvise ko batarishe tugiye tubarishe agasanduku gatoza amashikanwa agakoko nta kibazo igituma twatumye kubigira gutya anye en fait nk'uko ndiko ndabivuga kuriha amahera uvuga umuntu uti riha 5000 cyangwa 10000 murashaka kuriha 5000 hama kinjira ari ugitangura arisha 5000 agasanga ibintu birabisha ashaka kuca yidoga shati bajya baranivye amafaranga mugabo urashaka tune tugira libre urashaka kwinjira nturihe hama usohotse kavuga ati ni vyiza hama ikindi kintu naco winjiye ugasanga birabishe ntiwarishe urumva ko ari ibintu biba byakubihiye ucugenda ukatubwira abantu wanka abari bo baca baza mu gukurikira kugira abane bashavura ucubwira abantu wanka abari baca baza genre kugira abagwire kugira abonye bababare
oya kushubwira abantu wanga wowe bitakuryoheye kugira baze wowe kubabana nawe. bitakuryoheye ushobora kushubwira abantu wanga niyo baca baza bakaca bashavura ta place Okay, nga kamwe basi harimwo akarusho kuva mwatanguriye gushikaho mugeze uno munsi. Karibu. Yego akarusho kari. karimo vraiment kubera ubu twatangiye kubona hari abantu bo hanze y'igihugu batwandikira bakatubwira ati turakunda ivyo mukora biki turashaka aba partenariat ibiki biki amatwa dushaka n'abantu tubabwire badufate au sérieux n'umwuga en fait ni art muzindi. Okay, none murakoresha ma réseaux sociaux murafise ama platform mukorerako mushirako ibintu vyanyu canke ibintu mwakinye bashirako. Ego turashaka turafise Instagram turafise Facebook ego Mwitwa gute? Buja Comedy Club. Buja Comedy Club hama naje kuri Instagram nitwa Kuba uyu kuri Instagram ni mvuge afite izina Instagram je niyo nkoresha ndataurike Snapchat abareka abakobwa umva ni marezo sociaux bon pardon akora kugira ngo rabe ko arabo babarisha ko ari umfata au sérieux. sivyo. Okay. Onye ntifata au sérieux. Ndabashimira cyane rero mwakoze cyane. Yego kandi courage rwose mukina neza. Yo merci. Merci. Turaronse umuntu turaronse umuntu Okay, mukina neza muzobandanye nzobe mvita umunsi umwe muri studio muzengira ngo dukore ikiganiro ciyagoye. Nta kibazo vraiment murakoze cyane namwe kandi karibu cyane kuko sinzosubira gusiba ngaha abandi namwe mwese mutahora muza la fin du mois muze ngaha amahera yanyu ya mbere muyarire ngaha muri centre izuba tubana haryoshe sana mushaka gushavura mwumvise muzoza ngaha yego mushaka no kuryoherwa muzoza ngaha umwe wese n'ibyo azobashaka wese ncyakunda yego kwibanira sawa rero mukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye subscribe share comment and like mwe bagiye kugira scratch voilà nuko nyine subscribe sawa bye okay sawa rero bye murakoze cyane yego nawe bye rero reka tujye gufata bisi